Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike ebe n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka ku mabanga ahambaye cyane Pacifique Ninahazwe yajeje gushira ahabona arabana ni vyabaye ndetse n'ibiriko biraba kuri uyu munsi. Vyose nimuze gucikanwa rero ndabaye kazi bivanye naho mudukurikirana muherereye muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero. Badukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko ntangwe mbivuga ni inkuru muza kumvamwo ivy'amabanga menshi atandukanye cyane cyane ku birabana n'ibitaro Kira Hospital, ndetse ibivugwa kuri Dr Christophe Sahabu ndetse na bamwe mu bategetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe baracari mu bibanza vyabo mu gihe abandi bobo batakire muri ivyo bibanza. Byose nuze gucikanwa rero. Kwigenekerezo ya mbere ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ibitaro Kira Hospital vyari birumanije imyaka 10 bikora. Dr Christophe Sahabu yabitanguje we yari yo genekerezo nawe ya mbere ndamukiza uyu mwaka yarara yarumije imyaka 3 mu munyororo w'akaringanyo. Iyi foto mubona kuri murano makuru ivuga vyinshi cyane. Ni foto yafashwe muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 aho hugururwa ibitaro Kira Hospital. Yonyene irimwe icigwa cingene Uburundi butwawe mu ntwaro ya CNDD-FDD nkuko vyanditswe na Pacifique Ninahazwe. Muti rero abo tubona ku ifoto ni bande? Uwa mbere uyu atangura mu bari imbere ni Onesmo Nduwimana, aho muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 yari umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD akaba n'umuyobozi mukuru wa Sokabo. Onesmo Nduwimana yari umugenzi akomeye wa Dr Christophe Sahabu, ari mu bafashije kugira umugambi wa Kira ushoboke mu kwemera gushira amafaranga atari make ya Sokabo mu mutahe wa Kira Hospital. Sokabo imaze kwemera kujamwo n'andi mashiramwe akomeye yaragiyemwo. Mu ijambo yavuze uwo munsi, Onesmo Nduwimana yarashimiye rwose muganga Christophe Sahabu ku mwete n'ubutwari yerekanye ivyatumye Kira Hospital ibaho. Ukurikira ni Perezida Petero Nkurunziza, uyu yari yaje kugurura Kira Hospital. Mu ijambo ryiwe yarashimiye abashize umutahe muri Kira Hospital, ariko mu buryo budasanzwe ashimira cyane muganga Christophe Sahabu yagize kurangiza amashure hanze akagaruka kuvura abarundi, hanyuma akwega abagwiza tunga b'abazungu, yongera kandi azanira Uburundi bitaro vy'akarorero mu karere. Nkurunziza yavuze ko abarundi bakwiye gufata akarorero kuri muganga Christophe Sahabu. Ukurikira kandi nawe ni muganga Sabine Ntakarutimana, uyu we yari umushikiranganje w'amagara y'abantu ico gihe. Agakurikira umufaransa Dr David Pirot, yari umukuru w'inama ntwaro ya Kira Hospital. Ni nawe kandi yari yazanye umutahe munini watumye Kira Hospital ibaho. Uyo aheraheza yambaye itaburiya yera ni intwari Dr Christophe Sahabu, Uburundi bukesha ibitaro vy'akarorero mu karere Kira Hospital. Nkuko nabigarutse ko ni inkuru irimwo vyinshi bigomba kubera ivyigwa kandi bamwe mu bategetsi bakiri mu mabanga ndetse n'abanyagihugu bavyumviriza. Muti rero inyuma y'imyaka 10 yifoto yifashe gute? Nkuko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe, Onesmo Nduwimana amaze imyaka 10 mu buhungiro. Mu mpera ya Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 Onesmo Nduwimana yarariye umutima menyo aje imbere y'abandi bagumya banga babwira Nkurunziza ko atarekureye kwitoreza ikiringo cya gatatu kandi ko ico kiringo kizokwegera igihugu. Onesmo Nduwimana yiswe umwansi w'igihugu, arahamwa kugeza aho atarahunga. Mu gihe cy'urugamba rwa CNDD-FDD, Onesmo Nduwimana yari impunzi mu Budage, yarafashije cyane umuhari CNDD-FDD mu bihugu vya Buraya, na cyane cyane mu nyandiko yacisha mu kinyamakuru Burundi Biro cyari kibangamiye intwaro y'ico gihe. Aho CNDD-FDD iziye, Onesmo Nduwimana yarajejwe amabanga akomeye mu gihugu no mu mugambwe CNDD-FDD. Ntiyarazi ko intwaro yagwaniye yari izomusubiza mu buhungiro. Ivyashikiye Onesmo Nduwimana bikaba bitwibutsa kandi ingene CNDD-FDD ngo yamukiye abandi barundi kugeza yisubira kubagira impunzi. Intwaro ngizirana n'imvuga kuri. Ibi ni vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe.
icya kabiri kandi Pacifique Ninahazwe yagarutse kuri Perezida Pierre Nkurunziza amaze imyaka 5 asandavye. Icamwishe nticabwiwe abarundi. Leta yavuze ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka. Mu rubanza rwa General Bunyoni mu mwaka wa 2023 havuzwe ko Perezida Nkurunziza yoba yarishwe n'ishano yahawe n'ibihangange mu butegetsi bwiwe. Ishano ryoba ryaravuye ku mupfumu mu Ruyigi. Abarundi ntibemerewe kumenya ivyavugiye muri urwo rubanza. Aho twokwibuka kandi ko mu ntango za Ruhuhuma umwaka wa 2020 Perezida Nkurunziza yari yategetswe kwemera ko General Evariste Ndayishimiye yari wazitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu gihe Nkurunziza we yashaka Pascal Nyabenda. Mu kurangiza imyamamazo y'umwaka wa 2020 Perezida Nkurunziza yakoze isengesho arangiza avu buziba amatora. Muri Ruhuhuma uwo mwaka kandi w'2020 Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko rimugira imboneza y'amaho mu kunga igihugu. Guide supreme du patriotisme yiha ububasha bwo kuzokwa amafisi ijambo rya nyuma mu ngingo zose zihambaye mu gihugu. Ibi vyose biri mu bishobora gusigura ingene yoba yarahawe ishano. Ahagwariye Perezida Nkurunziza n'abamwegereye ngo baransekaje muri vya bitaro vya mbere bikomeye Burundi bwari bufise Kira Hospital. Babinenze ko vyari bifise abaganga badasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu maze bahitamwo ibitaro vyo mu ntara ya Karusi bitari binafise ibikoresho bikwiye nk'ivyo gufasha Nkurunziza guhema neza. Bimwe mu bikoresho bikenewe vyakuye muri Kira Hospital ku munota wa nyuma kumbure Nkurunziza yamaze gucikana. Ivyashikiye Nkurunziza bikaba vyibutse ingene kandi ngo bamwe mu bategetsi ngaha buzuye mu rwanko amangetengete n'akajagari nk'uko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe. Abandanya kandi avuga n'ubundi kuri babantu bari muri iyi foto turiko dukoresha muri ano makuru. Muganga Sabine Ntakarutimana uyu amaze imyaka 5 ahangamye mu nama nshingamateka ahari icegera ca mbere c'umukuru wayo. Benshi bamwubukira kukungena hora zivya abashingamateka iyo bariko barabaza ibibazo bitaryohera Perezida Ndayishimiye. Sabine Ntakarutimana yari umushikiranganje w'amagara y'abantu aho Kira Hospital yavuka. Ngarazi neza ico muganga Christophe Sahabu yamaze arazi ko ariko ararenganywa n'abashaka kumunyagutwiwe. Ariko Dr Sabine Ntakarutimana ngo ntashobora kuvuga ukuri, ntashobora kwiyamiriza ko karenganyo naho ari mu kibanza cyo guserukira abanyagihugu. Ibi kandi Pacifique Ninahazwe akaba avuga ko intwara ya CNDD-FDD yuzuyemo abategetsi b'ibikanganyoni bantiryumve ko murantunge bantirumve ko badashobora gutabara umunyagihugu ariko ararenganywa. Mu ifoto ugera kane ni Dr David Pirot amaze imyaka 3 yatswe ku nguvu amabanga yiwe yo kurongora conseil d'administration ya Kira Hospital. Uyu niwe afise umutaye munini muri Kira Hospital ariko abatwara igihugu bariko barawuhakana. Yarahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi narara mu iperereza hanyuma habwa itegeko ryo kuba yavuye mu Burundi mu minsi 2. Cya gihugu yazanamwo amamiliyaridi y'umutahe ubu ntarekuriwe ko kigarukamwo. Ibi kandi Pacifique Ninahazwe akavuga ko vyibutsa benshi ingene CNDD-FDD gizwe n'abasuma be n'abambuzi karuhariwe abatarota iterambere ry'igihugu ahubwo baguma bacunzaho bashobora gusahura. Ngo n'ubutumwa kandi kubagwiza tunga bo kwihenda bakazana imitahe yabo mu Burundi butwagwa na CNDD-FDD kubazotaha imvumure murantunge nibagira Imana ntibahasige ubuzima. Muganga Christophe Sahabu nawe reka tumugaruke ko biramaze imyaka 3 mu munyororo w'akamaramaza. Benshi baravyibuka hari kwigenekerezo ya 31 ntwarante umwaka w'2022 yari yateguriwe kwicwa agira Imana iperereza riza kumufata ari kumwe n'umuzungu David Pirot. Christophe Sahabu yarahemukiwe bikomeye nk'abandi bagwiza tunga benshi bizeye intwaro ya CNDD-FDD bagahembwa kunyagutwabo kunyuruzwa no kwicwa. Yatagira Imana yari kuba nka Evariste Nyandwi batazira amatwi umurwiza tunga wo mu Rutana yanyurujwe n'abagendanira Perezida Nkurunziza muri Kigara mu mwaka wa 2016 we akaba yarazize ishiramwe fomi yariko aratanguza. Christophe Sahabu ngo yashobora guheza nk'aba kandi nk'umuvunjayi Jackson Simbananiye batazira kirahwata. Uyu nawe ngo ntaco atari yarakoreye CNDD-FDD ariko yahembwe kunigishwa kagozi hama iperereza rimuta mu musirege. Muri Rusama umwaka w'2020 abarwiza tunga ngo bahemukiwe nibo vugwa ngo bahezwe.
Muganga Christophe Sahabo yaraswe ku nguvu umushingwamanza yari yizeye Maître Sandra Ndayizeye. Nawe nyene uyu mushingwamanza wiwe yabanje gupfungwa. Christophe Sahabo apfungiwe mu Ruyigi kure y'umuryango wiwe, hakaba na kure ya sentare imujejwe. Ivyo byose kandi kugira bamutuntuze. Naho yari yarashimiwe ko yarangije amashuri buraya agahitamwo kuza kuvura abarundi waragwara akankigwa kuvugwa. Christophe Sahabo yari amaze imyaka 2 apfunzwe ataburana, none aherutse gusabirwa igihano cyo kunyagwa urukomba amazi. Ibi kandi Pacifique Nazwe akaba abandanya avuga ko vyibutsa benshi intwaro ya CNDD-FDD irangwa n'ubwicanyi, ubuhemu, akarenganyo n'ubusahuzi, ivyo benshi bita agapapu. Benshi bati koko se iyi foto ivuga byinshi cyane ku ntwaro ya CNDD-FDD, ariko majambo make itwibutsa amajambo akomeye cyane Perezida Nkurunziza yasigiye abarundi ati inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Ngivyo rero ivyo Pacifique Nazwe yatangaje mu gihe Kira Hospital yakwiza imyaka 10 iriko ikorera ku butaka bw'u Burundi, ari naho yagarutse kuri vyinshi vyabayeho ku wayitanguje ariwe Dr. Christophe Sahabo. Mu yandi makuru kandi haravugwa vyinshi bitandukanye mu ntara Rutana mu gihe hari abana bafashwe mu gihe bariko bajanwa kugurishwa mu gihugu ca Tanzania. Urudandazwa rw'abana rwasubiriye kwimonogoza mu ntara zo mu manuko bw'u Burundi, aho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hafashwe abana bato benshi bariko berekeza muri Tanzania, biboneka ko bariko baja gukora ibikorwa vyo mu mihana. Abategetsi basubiriye kurwiza gucungera ivyo bice kuri ico kibazo kiguma ciyongera. Nkuko bivugwa mu Rutana hafatwa abahungu barushe kandi bagowe. Ni ku mutumba wa Gitaba mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu, aho abapolisi bafasha abahungu 4 batoyi bari kumwe n'umuntu akekwaho kuba akora urudandazwa rw'abantu. Abo bana baturuka mu makomine ya Bukirasazi na Buraza ho mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Bakavuga ko bavuye mu turere twabo n'amaguru, bikaboneka ko barushe inyuma y'urugendo rurerure. Abaharanira agateka k'abana bahuye nabo bemeza ko bari barushe kandi ko bagowe cyane. Amwe mu masoko yacu amenyesha ko hari amayiri mashasha asa n'ayafashwe nabo bacuruza abantu, gufatana abo bana ingendo n'amaguru canke n'ipikipiki kugira ngo ntibasuzumwe n'abajejwe umutekano. Bafata inzira zidasuzumwa cyane zica mu mihana iri kure cyane nka Bukemba, aha ni mu ntara ya Rutana na Kayogoro mu ntara ya Makamba iherereye mu bumanuko, imbere yuko bashika ku rubibe rwa Tanzania. Abo bana hamwe nabo bavuga ko ari bo babaherekeza. Ubu bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi yo mu Rutana, bakaba bategerezwa kuzokumvirizwa vuba cyane kugira ngo amatohoza abandanye. Inyanzarake ho abakobwa bakiri bato atawe bari kumwe nabo barafashwe. Uwo munsi nyene muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba, abakobwa 4 batoyi bo ku musozi wa Kagongo mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu barafashwe ku mutumba wa Kabonga igihe bariko bagerageza kuja bukuru bibe Uburundi buhana na Tanzania. Igiteye amakenga kandi abo bakobwa bari bonyene nta muntu abaherekeje. Indongozi nyinshi rero zikaba zitewe ubwoba n'ico kibazo nyene, zaciye zifata abo bana bakiri bato babajana muri komisariya y'igipolisi ya Nyanzarake. Inyuma yo kumenya abavyeyi babo, izo ndongozi zariteguye kubaha abo bigeme, ariko bakabandanya amatohoza kugira ngo bamenye impamvu bari batorotse. Akaba kandi hari ingorane iteye amakenga isaba icokorwa. Ivyo bintu bibiri vyerekana uburemere bw'igikorwa cyo kuja kugurisha abana mu bice vyo ku mipaka y'u Burundi kubw'icegeranyo ca PPI. Abana n'abakenyezi barakorwa ko cyane n'urwo rudandaza mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abaja kugurishwa bakoreshwa ubushurashuzi bwo ku nguvu n'ubundi buzi, bikora ku bice 54% na 66% ku bakenyezi n'abana bakiri bato. Ivyo biharuro biteye ubwoba bishimangira ko hakenewe kugira igikozwe kugira ngo ico cago kigwanywe. Abaharanira agateka k'abana bagasaba ko hotsimbatazwa isuzuma kumbibe nkakanaba ihimiriza ry'abanyagihugu bakorwa ko n'urwo rudandazwa. Indongozi ku ruhande rwazo zishimikira ku kamaro ko kuganira n'ibihugu bibanye mu ntumbero yo gutuza ako kabi ku rugero rw'akarere nk'uko bitangazwa n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana.
Nibindi byinshi rero biriko biravugwa irya nino turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ataha. Ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje cikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.